dusabe umwubaha dukundane Berize Karine dushyire mu kiganza cy'Imana. Dusenge. Dawe wa twese uri mu ijuru, ushaka nibwiye ko isoma mu ijuru, uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, turekure ibicumuro byacu, kuko natwe turekure abatugiriye nabi, ntuteranye udushe, ntimudukize akabi. Amen. Turuguruye ibikorwa by'uno munsi. Mwubahwa cegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, bubahwa bakenguzamateka, bubahwa bashyitsi mwatugendeye uno munsi, bubahwa bakozi bo mu nama nkenguzamateka duhereye ku ndongozi, bubahwa amenyeshamakuru, bubahwa mujejwe gucungira umutekano, mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabaramukije amahoro y'Imana. Nagira twakire abo taheruka kubonana, abari bamaze iminsi ku musego. Hariho umwubaha kuri Sansuma yari amaze iminsi amagara amukitse, hariho umwubahwa Njebarukaniye Space Caritas nawe nyene yari amaze iminsi amagara amukitse. Tukaba tubahaye ikaze dushimira Imana ko yashoboye kubagirira neza, mukaba mwongeye kugaruka ngo turangurane imirimo hamwe. Imana ihabwe icyubahiro. Tudatevye nagomba nongere ndabashikirize kandi indamutso ya nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka, n'ubu atashoboye kuba hano n'uno mwanya kubera imirimo arimwo hanze y'igihugu. Arabaramutsa kandi abipfuriza ibikorwa byiza. Uno munsi nk'uko tubifise kuri porogaramu, dufise ibikorwa bitatu, ariko ni nka bibiri. Turafise integuro z'amabwirizwa abiri. Imwe ni integuro y'ibwirizwa yerekeye amasezerano y'ingurane hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ikigega c'abarabu mu bijanye no gusanura inyubakwa hamwe no kugura ibikoresho ku bitaro bikuru byo mu Kamenge. N'iyindi nayo nyene ni nk'iyo nyene, ariko ikaba ari amasezerano hagati y'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ibanki y'abarabu. Turaza kandi kurabira hamwe ikijanye na raporo y'umugwi Commission 5 yagize aho yafashe urugendo mu gihugu c'ingoma ya Maroc, aho bagiye kuraba ibijanye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Rero tudatevye twagomba dusabe abajejwe kutuzanira abashitsi batwakirire umushitsi w'uno munsi, kugira ngo dushobore gukorana nawe kwijanye n'izi nteguro z'amabwirizwa uko ari zibiri.
turahaye ikaze umwubahwa umushikiranganji mu vyajejwe harimwo uburimyi no gukingira ibidukikije. Turamuhaye ikaze hano mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka. Mwubahwa mushikiranganje, intumwa ya leta mwarungitswe kugira ngo muze ngo turabire hamwe zino nteguro zibiri z'amabwirizwa ajanye n'ingurane. Twagomba dufate akanya tubahe ikaze kugira ngo muze mudusigurire imvo n'imvano yatumye muzana zino nteguro zibiri z'amabwirizwa, kugira ngo inyuma y'uko uzica hirya no hino no kuzunganira abubahwa twese kugira dushobore kuza kuzishirako kuzemeza, ariko twabanje kumva imvo n'imvano hanyuma duheze tugire ico duterereye. Kaze rero akanya nakiwanyu. Kubera tubona ari integuro z'amabwirizwa zibiri, mu bisanzwe ni nk'imwe, ariko no kubera abatanga uburyo atari bamwe, twagomba muze kuzivugira rimwe hanyuma turaza kwemeza imwe imwe ukwayo. Murakoze gose kutwakira no kuduha kano karyo ngo tubashikirize imvano n'imbano y'uwo mugambi wa leta, umugambi tubona koko uzaniye akarusho kaniniya abenegihugu. Umugambi rero naho ufashwe mu minwe n'abagira neza babiri, ni umugambi umwe, n'abagira neza babiri bahuriye ku mugambi umwe. Umugambi uje mu gisata c'amagara y'abantu uzotuma Uburundi butera iyindi ntambwe. Duhereye rero kuri uyu mugambi ufashwe mu minwe na Badeya, uwo mugambi leta y'u Burundi yawushikirije aba bafasha kugira ngo igisata c'amagara y'abantu gitera imbere, na cane cane ko Uburundi bwari bwamaze gufata ihangiro yuko amagara y'abantu ari mu bisata ishira imbere kugira ngo iterambere Uburundi bushike kwiterambere, kuko amagara y'abantu amaze kuba atunganye niho abantu haza bakaja ku migambi y'iterambere. Nico gituma rero leta ishira inguvu zikomeye kuri iki gisata kugira ngo abantu bashobore gukora imigambi y'iterambere. Ni muri iyo ntumbero rero leta y'u Burundi yaciye yegera abayifasha kugira ngo bafashe umugambi muniniya gose wo kwagura no gusubiramwo ikigo ca Rwakarede. Musanzwe muzi yuko ari ikigo gifasha abenegihugu benshi, duhereye kuri bakuru bakuru na bato bato. Cane cane kizwi nk'ikigo gikunda kwitaho gose bamwe twita abantu aho nikora. Abamaze kuhagendera muramaze kubona yuko kubera ubwishi bw'abantu bitura ico kigo gisa n'icarengewe, mbere so gusa n'icarengewe, cararengewe kuva kera. Tukavuga tuti rero ubu haragezaho leta ishira ku buryo kugira ngo abenegihugu bashitura baronke novuga ibikwiye kugira ngo amagara yabo yiteho. Kiretse rero n'ivyo, musanzwe mubizi yuko hariho igisata co muri EAC gisanzwe gikurikirana ingene ibisata bimwe bimwe bitunganije, bahora bagira ama evaluation, bakaba barabonye yuko koko ico gisata gifise ibintu kikibura. Ni kuri ivyo rero igisata kibura
byafatiweko kugira ngo uyu mugambi aba ari byo ishyirako inguvu kugira ngo natwe tuje ku rugero rw'abandi muri kano karere, kuko murabizi yuko mu bisata byose haba hariho ibintu ngenderwako. Ibyo rero biri mu byatumye umugambi utegurwa kugira ngo natwe tuje ku rugero rw'ibindi bihugu. Nico gituma rero tumaze kwitura abagira neza hitabiriye umugambi cyane cyane aba babiri. Iya mbere ni rero Badeya yemeye gutanga imiliyoni 34 z'amadolari. Iki rero kirafasha kuko uyu mugambi ni muniniya cyane kuko watwara amahera menshi, ariko naho habaye haraboneka abagira neza babiri, ibikorwa byaragiye novuga ku rugero rw'amahera yashoboye kuboneka. Uwo mugambi rero Bade imaze kwemera gutanga izo miliyoni 34 yaremeye ko leta y'u Burundi yoronka ico twita periode de grâce, ico novuga umwanya ubanza kuhaca kugira ngo leta itangure kuriha. Ikaba yaremeye imyaka 10, igaca itanga mbere n'iryo deni kuri to dentere novuga ku nyungu ntoyi igera kuri 2%. Murumva rero yuko iyo ngurane iri novuga mu makondisyon twovuga yuko ameze neza turavye ayandi mabanki ingene atangira ku buryo. Munkundiye nkacangira ko no kuri uyu wundi mugira neza iyi Fonds Saoudien pour le développement nayo ne yace yitabira ko kamo iratanga imiliyoni 50 z'amadolari. Muri izo nyene ikemera abo bose uko badufasha ko ari babiri baremeye yuko leta yoriha kuri séquence semestrielle, kandi bakavuga bati iyo ngurane kubera uwo mugambi tubona uzozanira akarusho abene gihugu n'igihugu, ati tuja tugutanga mbere no kuri to dentere ntoyi gose ni 1%, bakaba nabone batanga periode de grâce y'imyaka 5. Turabona rero yuko aba bafasha babiri b'u Burundi bemeye gushigikira umugambi. Turabona koko yuko ari abantu dushira mu bafasha bifuza iterambere ry'igihugu, kuko umuntu amaze kuguhingurane ikaja ku kintu kizana impinduka, kizana ubushobozi, kiduza ubushobozi bw'igihugu kugira ngo bwiteho amagara y'abantu, kandi igice kinini kikaja ku byo twita ama infrastructure inyubakwa. Ni kintu rero n'umwuzukuru azovuka akabona, kuko akabona yuko wari umugambi ukomeye. Ni muri rero ntumbero rero tukavuga tuti izi ifashanyo zibiri sinozitifasha kubera ni deni, twabonye yuko byoba ngombwa ko leta izemeza kugira ngo koko uwo mugambi ufitiye akamaro abene gihugu ushobore kuja mu ngiro. Murakoze. Murakoze cyane nk'abamushikiranganje intumwa ya leta kuri izo siguro mutanze kijanye n'izi nteguro z'amabwirizwa mwazanye hano utuyemeze. Twagira tubahe akanya mufate cicaro kugira ngo tubanze turabe abubahwa bitavye uno munsi, abo baba bafise ibibazo babaza kwijanye n'izi nteguro z'amabwirizwa canke bafise ico bunganira kugira ngo nanone ibe integuro z'amabwirizwa zimeze neza, zifise ico zizomarira abene gihugu. Aka rero nakanya kumwe wese ko afise ico guterera canke afise ikibazo. Murahawe ikaze. Murantunga
nariko ndihutisha ibintu sinzi iyo nagira nje. Aka n'akanya rero ko guha umukuru w'umugwi kugira ngo atubwire ingene bakoranye n'umushikiranganje ivyo baba barabonye, inyishu baba barahawe ku bibazo babajijwe, imbere y'uko dusimbira ku bibazo canke intererano abatari muri uwo mugwi wateguye ino ntego y'ibwirizwa boba bafise. Aka n'akanya rero kumwubahwa umukuru w'umugwi Ferdinand kugira ngo atubwire ingene bakoranye n'umushikiranganje. Kanya nakiwanya. Ego murakoze mu wacegera cambere c'umukuru w'inama nkenguzamateka kumakanya, nkuko umubaha mushikiranganje yabivuze, ni projet imwe mugabo izofinanswa n'abagira neza babiri batandukanye. Mu nkundire rero mpere kwi ngurane izohabwa Uburundi biciye kuri Banque de Développement Économique BADEA ariyo no baguhera ko muno mwanya mu nyuma kacanza ku yindi finance mikurikira, kandi nce ngira ko ndabasaba mu nkundire ndabivuge mu rurimi twabiteguyemo. Rapport d'analyse par la commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt entre la République du Burundi et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique relatif au financement du projet de réhabilitation et équipement du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, signé à Marrakech, au Maroc, le 13 octobre 2023. Introduction. En date du 22 avril 2024, les sénateurs membres de la commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture se sont réunis pour analyser le projet de loi susmentionné. La séance a été marquée par la présence du ministre ayant l'agriculture et l'environnement dans ses attributions, qui avait représenté le gouvernement pour pouvoir éclairer les sénateurs membres de la commission saisie au fond sur l'un ou l'autre point qui fait l'objet d'interrogation. Lors de l'analyse du projet de loi, les documents suivants ont été utilisés. 1. La Constitution de la République du Burundi. 2. L'accord de prêt entre la République du Burundi et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. 3. Le projet de loi de ratification sous sa version du gouvernement et son exposé des motifs. Et enfin, le projet de loi de ratification tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Le présent rapport comprend les points ci-après. Il y a l'introduction, l'intérêt de l'accord, le contenu de l'accord, les questions posées aux représentants du gouvernement ainsi que les réponses données, ainsi que la conclusion. Permettez-moi, Excellence, Premier vice-président du Sénat, de passer directement aux questions posées aux représentants du gouvernement et les réponses données parce que l'intérêt et le contenu de l'accord vient d'être exposé par le représentant du gouvernement. Question 1. Au point C de l'exposé des motifs, où sont décrites les caractéristiques du projet, il est mentionné que la date limite de mise en vigueur du projet est fixée au 30 avril 2024. Le projet de loi pour ratification est parvenu au Sénat au mois d'avril 2024, alors que l'accord de prêt pour l'exécution du projet a été signé le 13 octobre 2023. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des éclaircissements sur les raisons qui ont fait que le projet de loi pour ratification parvient au Sénat quelques jours avant la date de mise en valeur du projet, alors que l'accord de prêt a été signé depuis 4 mois? La réponse donnée. Nous demandons d'abord excuse pour ce retard qui est survenu indépendamment de notre volonté. En effet, certains faits expliquent ce retard.
Nous avons constaté que le prêt de la BADEA ne portait pas de numéro, contrairement à celui du Fonds saoudien de développement. Cela nous a pris assez de temps pour vérifier si ça ne serait pas une erreur. C'est par après que nous nous sommes rendus compte que même les accords signés pour les autres projets et pour le même bailleur n'avaient pas non plus de numéro. Par après, nous avons transmis le dossier à l'autorité compétente pour qu'il soit programmé en Conseil des ministres. Malheureusement, le congé gouvernemental de janvier a fait que le dossier ne soit pas directement programmé. Après analyse en Conseil des ministres, il ne pouvait pas être directement transmis au Parlement suite au congé parlementaire. Telles sont les principales raisons de ce retard. Deuxième question. Au dernier paragraphe du point B de l'exposé des motifs, le point 1 qui concerne la confirmation par le Fonds saoudien de son engagement à financer le projet est l'une des conditions exigées par la BADEA pour la mise en valeur du projet. Monsieur le ministre, voudriez-vous nous parler des stratégies adoptées pour que les deux bailleurs qui font concourir au suivi de l'exécution du même projet, chacun conformément à son accord avec l'emprunteur, puisse aisément collaborer du début à la fin de l'exécution du projet? Réponse donnée. La collaboration entre les bailleurs pour le suivi de l'exécution du projet ne va pas causer de soucis. En effet, il y aura un comité interministériel de pilotage qui sera chargé de suivi et du pilotage de l'exécution des différentes composantes du projet, et une unité d'exécution du projet qui sera chargée du suivi journalier de l'exécution du projet, de la coordination et de la gestion technique, financière et comptable des activités du projet. Bien plus, à travers les accords signés, et sera aussi bien pour la BADEA que pour le Fonds saoudien de développement, on montre clairement l'affectation du projet de chaque bailleur en fonction des activités prévues. Ainsi, l'unité de gestion saura sur quel budget il faut faire des engagements en fonction de l'activité prévue et du montant requis. Concrètement, c'est le comité de pilotage et l'unité de gestion qui vont assurer le lien entre les deux bailleurs. Question numéro 3. En point B de l'exposé de motifs, la composante 1 en rapport avec les travaux de génie civil en annexe telle que détaillée à la page 14 au paragraphe 2, 3 et 4 dans l'annexe 2 concernant la description du projet mentionne les travaux de réhabilitation et de reconversion des bâtiments existants. Nous constatons que tous les services de l'hôpital sont concernés par des travaux et par conséquent seront obligés de fermer à un certain moment. Monsieur le ministre, vu de la période fixée pour l'exécution du projet, c'est-à-dire de 2024 à 2028, quelles sont les stratégies que vous envisagez prendre pour que divers services de soins de santé offerts à la population ne s'arrêtent ou ne soient pas perturbés pendant cette période? La réponse donnée. Les soins de santé offerts à la population ne vont pas s'arrêter durant l'exécution du projet. En effet, dans les travaux de génie civil, il est prévu d'abord la construction d'un nouveau bâtiment de 4 étages. Les services de chouk vont continuer à fonctionner là où ils sont pour le moment pendant la construction de ce bâtiment. Après achèvement, certains services vont déménager vers un nouveau bâtiment et la réhabilitation va alors commencer. Niho twashoboye gukorana ku integuro y'ubwa mbere y'ibwirizwa. Murakoze. Murakoze mwubahwa mukuru w'umugwi kuri ibyo bibazo mwashoboye gutororokanya n'inyishu mwaronkejwe. Aka rero ni ka kanya keza ko abubahwa bo bafise ibyo babaza cyangwa ibyo bunganira ino nteguro y'ibwirizwa. Aka n'akanyu kanyu rero kugira ngo ushobore kuyunganira cyangwa ibibazo aho mutanyuze.
kaduhere hano hagati duhe umwubahwa Fabien. Murakoze kuba umwanya kuba cegera cyambere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka. Nagomba nkenguruke ubwa mbere kwizi y'amafaranga bashoboye kurondera azoshobora gufasha gusubiramo kubaka mbere no gutanga ibikoresho ku bitaro bya Rwakarede. Ibitaro rero byari byarubatswe neza mu myaka yaheze, mugabo tubiravye byarabangamiwe cyane gose, birata imigaga gushika biteye n'ubwoba. Turavye nk'ahantu ishuri rya medicine ryigira, izo nyubakwa zirateye ubwoba cyane. Nagomba kubaza umushikiranganje, turavye ngene byagenze, ubu hoba hatekanijwe iki kugira ivyo ntibize bisubire? Murakoze. Murakoze cyane, kaduha kanya umwubahwa Jamari. Murakoze cegera cyambere kumpa akanya. Imbere yuko kumurembandanya ku kibazo canke cifuzo nagomba gushikiriza, nagomba kugaruka ku kibazo ca mbere. Tumaze subwa mbere tubona amabwiriza canke amakoro dopre aza atevye. Je nkaca nibaza ukuntu ushobora kwishura ngo nimero ngo guhera mu kwicumi nimero ntiboneke, ibwirizwa rikaza ngaha mu kwa kane. Ni ibintu bidasiguritse umuntu adashobora gutahura, kuko akamenyero ko kutuzanira ibintu byacerewe cyane dukora alahati twebwe babituzaniye turabikora, mugabo si vyiza kumenyera kuzana ibintu alahati ngo cyacerewe ngo nimunyarutse. Ibintu tumaze kubibona kenshi mubitubwira, namwebwe muri biro rero mudufashe recommandation mukayirungika hakiri kare, kuko tumaze kubona ibica ngaha byinshi biza ngo twacerewe, ngo byacerewe ngo nimunyarutse. Or les ministères sectoriels babazi izo projet babazizi, négociation barazigiyemo, naho batabarazigiyemo ministre des finances aba yababwiye igihe, kuko le 13 octobre 2023 hanyuma tubona avril, le 30 avril dere igeze nyene ngo mise en vigueur du projet fixé le 30 avril 2024, mugabo mukamubona igihe ryaziye. Ibintu byari bikwiye kubandanya, bari bakwiye kuraba umuntu wese muri secteur yiwe akitaho amafinancement yaba yabonetse, hanyuma ibintu bikaza mu mwanya mwiza. N'ababayere n'abo bantu tuba twarondeye ko amahera naho abari ingurane bakabona ko twarondeye amahera koko tuyakeneye, ko sino urabona ko bimaze kuba akamenyero. Ikindi nagomba rero kubaza, le financement du projet de réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires, ego équipement sinibaza rero, nibaza kenshi iyo habaye amaprojet nk'aya, imigambi nk'iyi, hari igihe muri execution naho nyene uca usanga abantu bavuga ngo twarihenze ngo twari kurondera ibi n'ibi. Mu magara y'abantu rero mu ma-équipement murabizi yuko hari ama-équipement menshi, ama-examen menshi turinda kurondera hanze. Ayo rero turinda kurondera hanze, nibaza yuko bovyitaho, ro ministère ikavyitaho bagakorana na turabona ko byaciye muri ministère ya l'éducation, mugabo turazi ko centre hospitalier université de Kamenge musanzwe le ministère de la santé nayo nyene yofasha bakaraba ma-équipement aza koko, akaba ma-équipement aza dufasha ingendo zahora ziba hirya no hino ngo examen ngo nimurungike mu Bufaransa, donc bikaza ari équipement koko zituzaniye akabijya. Rero mushikiranganje, akabijya kazoba kahe kuri équipement muri umugambi? Murakoze. Murakoze cyane, kaduhe akanya umwubahwa nje barekana space Caritas. Mwubahwa cegera cyambere kumpa umwanya, nk'uko abandi batanguye gutanga gukenguruka ko leta mvye leta nkozi iri ku kivi.
ariko rero amakenga dufise ni nk'ayo umwubahwa Fabien yavuze mu minsi heze bari barigeze kuba yuko bazozana iryo shure muri intérieur y'igihugu kugira ngo kumbure nk'uko turiko turabibona twese sagaseseshwa rumuri imbo harageramiwe n'ibihomoka kugira hagize n'ikiba umuntu aba afise basi n'irindi shure riba rirabandanya uwo mugambi wa leta wiyumviriye. Twashaka rero twumve ko muri ayo mahera igituma tiyumviye ko bari bageze kuba ati Gitega izozana iryo shure muri kapitale politique, kandi noneho biba ari na vyiza kugira ngo bacunyize urugendo abanyeshuri, kandi turazi yuko dufise naho abanyeshuri bashobora kugirira imyimenyerezo haba ikaruzi canke muri hopitali Gitega. Twagomba twumve ko ico ciyumviro baciyumviro canke babihevye bakagomba gutese gushira imbo. Ikindi naco no gushimangira tugatuma umwubahwa umushikiranganji yazanye amategeko ko vy'ukuri bofumagira muri agaserire gakurikirana amaratification bagiye barakora kugira ibintu bize hakiri kare, kuko umenga ni ibintu dukora iyo turaniwe baragenda bakabikora bakabiheza mugabo bongera ngo bibuka kuja kuvyibuka ari uko bakeneye amafaranga. Mbega aho nyakubahwa umushikiranganji aya maratification dukora amahera araza agakora canke tuva kuhatifye bikaca bihera, ngira namwe gomana yuko peut-être ibyo twemeza hama ntibize mukaca mubiha importance ntoya, ngira ngo uwo muco mwawuduha. Murakoze mwuha ku mijambo. Murakoze cyane mwubahwa Njibarikanuye Space Caritas kuri izo ntererano n'ibibazo. Kadoha kanya umwubahwa Gad. Murakoze cyane umwubahwa Cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka ku mijambo. Nagiye naguma mfata kano kanya kugira ngo nshimire cyane leta yacu, leta nkozi mvyeyi iri ku kivi. Dushimira cyane umushikiranganji yaserukiye leta no munsi mu vyajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi kuvyo amaze kudushikiriza. Je nagomba mbaze ikibazo kimwe kubijanye n'urya mugwi yavuze zokwirikirana ishirwa mu ngiro ry'uno mugambi, kuko ndaje ikibazo cya kabiri bamubajije yishuye avuga yuko hazoha komite ibukiyemwo ubushikiranganji butandukanye kugira ngo bukurikirane uno mugambi. Mugaje y'amakenga nagize nuko tumenyereye ko mu Burundi, sinzi muga mubabari nagende mu Burundi hamwe abarundi bamwe bakwega amaguru mu bikorwa baba batumwemo. Nk'akaroro mwubaha umushikiranganji mu byo mujejwe harimo uburimyi, je nturuka mu ntara ya Makamba ntabwo ari question orale bijanye n'iki nyene kucyo bababajije mwishuye. Bavuze ko muzoshyaho komite interministérielle de pilotage, ndetse hazoho na komite izokurikirana ku munsi kugira ngo ibikorwa bishobore kugenda neza. Harabayeho projet ya Kibaya muri Mabanda Makamba kugira aménagement byatwara muri yardi, agerayeho amafaranga tumbananirasyo, kandi hariho iyo komite y'ubushikiranganji butandukanye twaje mu nama atandukanye. Mugabo harageze igihe imyaka 6 irahera icyo gikorwa kitakozwe n'ubu kweza no munsi. None mwotwizeza gute koho n'ubu muba mwarahinyanyuye murafise abantu koko bafise de bonne foi bazobikurikirana neza ku buryo aya mafaranga turonse aje gusahiriza abene gihugu, kuko bamaze gusubiramo bya bitaro abazoza kuhivuriza bazofatwa neza kuko hazohameze neza. Mwarahinyanyuye ku buryo muzoronka abahinga koko mu bushikiranganji butandukanye bazokikirana ingene aya mafaranga ariko arakoreshwa, kuko uri kuritegeza ijya no hino hamwe abantu bakwiga amaguru akavuga ngo maze nkure mwaki wanje adakuye mwaki wiwe icyo gikorwa ntikirengana. Hari umugabo nkiribura amatari twase no gushwana tubipfa avuga ngo mutagize uko usingira uko wagije ugasanga urumva. Rero majamake je sinatahuye neza iyo komite izo bigizwe nabande, izo bimeze gute? Ubwo bobo ntabari muri ntabafitse ku gatima bazohava baba muri iyo komite. Nicyo nagomba gubaza kugira ngo
amafaranga yaba yaje mu gihugu nakora ibyo ategerezwa gukora, pana yuko ajya mu mifuko y'abana bariya ugasanga bene igihugu nabo umugambi warubagenewe ntibashikiriye. Murakoze kumpa ijambo nk'iteka. murakoze cyane mwubahwa, sinzi ko ari undi wafise ariko ndabona ata wundi. Ego mwubahwa Bosco. Murakoze kuniza kano kanya naje nagereshime uno mugambi ubwo twari tuwurindiriye igihe kinini, kuko birekana yuko Rufo Saudie ijya projet ya hopitale Roi Khaled, ko murazi ko abasaudire bari batanze uburyo kandi baguma bifuza yuko umugambi wabo baranguye utoguma kujya. Turashima yuko iki cyumbiro kigere kije mu ngiro. Jewe rimwe na icyantangaje nabonyemwo nuko nayisanzwe nzi yuko amatode intere ya Badea na Fo Saudie kenshi atari kuri urugero, muko nabonye umenga urugero ni runini yagwa 2%. Ubwo nkaca nongera nkagaruka naho Dere do Grace nabonye umenga nayo nyene bagize nini yabatanze diza. Sinziye ko izi todo intere babazidugije kubera Dere do Grace nayo bayidugije. Uwo ni umuco nari nkeneye. Ikibazo cya kabiri nagiye numva bavuga comité de pilotage na unité d'exécution. Burya rero rikomeye cyane ni ya unité d'exécution. Rero birakunda kugorana rero kugira bashireho unité d'exécution, kubera unité d'exécution teza kuronka none objection y'aba bayere abaduhaye amahera. Rimwe na rimwe rero umushikiranganje butayifashemo n'ingoga na n'ingoga kandi bushiremwe abantu babikwiye bakwije ibyangombwa, nibaze yuko bamaze kubaha profile yabo bakeneye ko baja muri unité d'exécution, ko rero bo kwihuta kugira barungike amazina y'abakeneye kugira iyi comité de unité d'exécution, kubera arebayere batatanze ntuzeya none objection kuri abo bantu lo projet baguma batererana amakete yaba jamwe iyo unité d'exécution. Rero no kuraba rero mu bushikiranganje vyihutirwa n'ingoga unité d'exécution kajaho kugira umugambi wose ucurandanya mu gihe uranguwe. Nimwagira mukatora abantu badakwije ivyangombwa agasubira ugasanga ababaye barabateye amazina y'abo bantu, umugambi uzobikura cererwa. Urera bare da votre cas kugira mutora abantu bakwije ivyangombwa. Ico ni kimwe. Icya kabiri, harakunda kuba naho nyene ingorane y'ababaye ugasanga mudurungitse amadosiye pour de non objection arateba. Aho bisaba yuko naho mushiramwe abantu bafise ama contact akomeye cyane, kuko ndayivuga ko ndabizi ko twarakoranye n'aba bantu, ndazi ingene batevye amadosiye mu kuyanariza ngo yatanga non objection, ugasanga umugambi uracerewe. Kenshi rimwe na rimwe tugata ishavu kuri unité d'exécution cyangwa kubushikiranganje kandi navyo vyabayeho. Rero kwari kubakebura murabe ingene mukora ibintu vyihuta n'ingoga na n'ingoga kugira umugambi uje mu ngiro n'ingoga na n'ingoga abene igihugu babone umugambi warangutse. Murakoze. Murakoze, reka duha kanya mu wategera cya kabiri cy'umukuru n'amahenguza amateka. Murakoze mu wa cegera cambere kumpa akanya. Nagomba kubaza umwubaha mushikiranganje bega ubu bijya bitaro vya Roi Khaled bifise ubushobozi bwo kwakira abagwayi baryamika bungana gute mu gihe buzoba buhejeje gusubirwamwo, buzoba bufise ubushobozi bungana gute bwo kwakira abantu? Kuko ico ndakivuze kubera turakunze kubona hajya mu gisagara ca Bujumbura umuntu yirirwa arayenzerana umuntu agwaye aja ku bitaro bamubwira ngo nta hariho, yaja ku bindi bitaro akabura hamushira, mbere bamugasanga barapfiriye no mu miduga bariko bayabayenzerana baronderaho boronka ibitaro bibakira. Akabazo ka kabiri, nabonye yuko hazoba kudemorisa la morgue yari hasanzwe, mbega iyo bazokubaka ubu izoba
ifise kapasite yo kwakira abitavye Imana bangahe, kuko naho nyene turakunze kubona tubura abenegihugu bakabura ahantu bashobora kubika ababo bitavye Imana mu kurindira yuko bategura kubashingurana iteka. Ikindi kibazo nagomba guca mbaza n'ikijanye nuko nabonye yuko hazoba kudeplasa zirya pano photovoltaique bega ko mbona zatwaye ikibanza kininiya, muzozimura muzishira hehe ko tubona hajya ahantu ari hato, nimba mugomba kubaka muzoca muzishira hehe? Utubazo twanje n'utwo murakoze mwubaha cegera ca mbere. Murakoze cyane mwubaha cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, mwubaha mushikiranganje. Muri izi nteguro z'amabwirizwa turabona ko harimwo igice kimwe c'amafaranga kizokoreshwa ku bijanye n'ama-ekipema medico. Mu karuhuko twagiyemwo mu kwezi kw'indwi 2023 twaratembereye ibitaro rwa Karede, turabonamwo ibikoresho bitari bike byagiye birononekara, nk'ivyuma bipima ingwara zitandukanye, ugasanga byarapfuye atanumwanya uhamaze babironse. Baratubwiye yuko bafise ikibazo cyo kubisanura canke kubisubiriza. None nyakubahwa mushikiranganje, muri uwo mugambi mutegekanya gukora gute kugira ngo ibi bijanye n'ama-ekipema medico hazohore haboneka ibimeze neza, canke abahinga bo kubikora mu gihe bigize ikibazo, kugira ngo ntitugume turudarunda ibikoresho biza tuzi ko bije gufasha umwenegihugu, ariko haca indwi imwe ukwezi kumwe ukumva ngo byarahagaze. Twagomba rero naho muze kuduha umuco. Kigira kabiri ni nk'intererano. Tumaze iminsi tubona integuro z'amabwirizwa zijanye na financement additionnel, canke tukumva hariho ibijanye n'amavena au contrat ku migambi iba yarateguwe, iba yarategekanijwe, ariko ugasanga iyo migambi ntishoboye kuranguka ku gihe iba yarategekanirijwe ko, canke ngo irangurwe ku buryo buba bwarategekanijwe, bikaca bisaba yuko habaho financement additionnel canke habaho amavena au contrat. Niyo nyakubahwa mushikiranganje, twagomba nk'intererano mu gihe mbega abantu abaja kunegosya aya mafinancement, ni kubera iki nyakubahwa mushikiranganje batonegosya ibikorwa byo gukora, aho kuduha amafaranga kumbure atuma haba ukutumvikana ku ikoreshwa ryayo, naho umugambi aba yaje ko ubuzwi. Hari igihe tuhora twumva ubushikiranganje bunaburiya bumwe buvuga bati aya mafaranga yari kuja mu kigega cyangwa akaja iwacu, bigatuma kumbura iyo migambi idindira idashobora kuranguka. Ikindi naco ukaja usanga hariho abaca bavuga bati reka dusabe avena au contrat kugira ngo kumbure ntituzi ko ari kuba umuntu yaharuye nabi, ibikorwa biba byagiye gukorwa bitaronse abahinga babikwiriye kugira ngo bashobore gushinga koko uburyo bwotwagwa n'iyo migambi. Nk'akarorero hajya munsi ya Rwakarede turabonaho inyubakwa zibiri, hajya kuri NS nimba ntihenze
imwe baravuga ko batanze amafaranga ikubakwa biciye ku barundi ngira ngo ubushikiranganje bwari bubijejwe ariko iyi nyubako igira kabiri biravuga ko abari bajejwe gutanga ubwo buryo aribo bakurikirana ivyo bikorwa aribo biyubakiye nyubakwa ukacibona ko hariho ubudasa kandi biravuga ko yoba yubatswe mu nyuma ari nayo isa neza ko yoba yubatswe ku buryo buke ugereranije niyo yindi ya mbere. Aha twagomba kuvuga rero tubaza tuti mbega none hako abantu baduha ayo mafaranga nta kuntu abaja kunegosia imigambi bogenda bakanegosia ati twubakire ibarabara twubakire ibitaro hanyuma ubwo buhombe canke uko kundi bituma haba amafaranga yiyongera abo bene gufasha arizo ngurane canke ari ubwo gufasha akaba aribo bikurikirana ivyo bikorwa twe tukakira ibikorwa gusa tugakurikirana uko babikoze nk'uko biri mu masezerano ariko atari uburyo bubanje kuduca mu ntoki kugira ngo tubanze tuharirane ko ari navyo bituma umwenegihugu ahombera. Murakoze, nagomba rero mufate akanya mushobore kwishura kuri ivyo bibazo mwabeje n'abubahwa akanya nakiwanyu murashobora kuguma mwicaye muba. Murakoze ku bibazo mudushikirije kandi ibibazo biratwereka koko ko twese dusangiye ishaka ko umugambi woja mu ngiro kandi ugakunda. Duherere ku kibazo ca mbere cabajijwe bavuga bati none ati ko ikibazo hibonekeje imigaga ku nyubako ya mbere yo kuri Rwakarede ati none ubuhoba hategekanijwe iki? Nivyo twese twarabibonye yuko inyubako ya mbere yo kuri Rwakarede yarahuye n'ibibazo kubera n'imigaga yaje inyubakwa atamyaka myinshi imaze. Ubu rero harafashwe novuga ingingo zikomeye kugira ngo ayo makosa ntabe. Ubwa mbere hoho ikizwi nuko twasanze yuko inyubakwa yari yubatswe ku isi ico twita mu gifaransa terre argile, no kuvuga yuko mu Kirundi ni bumba. Ibumba naryo turabizi yuko ingene ryitwara iyo imvura iguye, no kuvuga ko ibumba rirafise utunogo bita les pores tubika amazi y'imvura yaguye. Byumvikana yuko iyo amazi ari menshi riravyimba. Iyo rero amazi aheze naho les pores zari zuzuye amazi acavamo zigaca zisubira zikikompressa. Iyo rero muvuma do gonfrement na rétrécissement nituma rero inyubako ziba ziri kuri yo sizigira ikibazo. Twovuga rero tuti abantu bubatse inyubako ya mbere kumbure ntibe bagize ivyigwa bikwiye ngo babone yuko rosori iri argile hama bamenye ico batiza gukora. Ubu rero novuga yuko ubu twagihagurukiye kuko murabona nk'iki gitabo ca étude de faisabilité murabona ingene kingana. No kuvuga yuko umugambi waritondewe gose. Kiretse n'ibyo hariho n'izindi étude yabaye étude de l'analyse du sol nayo ne yakonfirmiye yuko ari sol argile. Byumvikana yuko ubu inyubako zizohaja zizokorera kuri iyo done ikomeye kuko hari ubuhinga bakoresha. Ubwa mbere hariho possibilité yo kuza kurondera le sol stable, no kuvuga naho rero byo biboneka yuko nk'amafondation za kuja nko ku metero n'inusu umuntu ari obligé yo kuza kurondera aho le sol iri stable. Hariho n'ubundi buhinga rero bakoresha
abazi kubaka bamenyereye, à chaque type de sol correspond les matériaux kuko tugira n'Imana kuko no mu badufasha baremeye kuzoshiraho umu engineer abimenyereye amaze kubaka amazu menshi azoza avuye mu bihugu by'Abarabu azoza gufasha kugira ngo umugambi koko ube umugambi urama. Turijeje rero yuko ubu inyubako zizokubakwa kuri Rwakarede zizoba ari inyubako zikurikije byangombwa. Mu nkundire rero imbere yuko nja ku bindi bibazo kumbure nshikirize ibikorwa nyamukuru bizokorerwa aho, kuko nk'icambere hazokubakwa inyubako nshasha ifise ama etage 4 izoba ifise amabloke 3 kandi kazokubakwa ku metero kwadaratu zirenga 31. Hazokubakwa kandi hazosubirwamo kandi n'inyubako zari zihasanzwe kugira ngo zishobore kwaguka zigire la capacité ikenewe. Hazosubirwamo kandi n'ijya nyubakwa igizwe na pharmacie kugira ngo n'amalaboratoire kugira ngo bishobore kwaguka, kuko nkuko twabivuze murazi yuko kijya kigo citurwa n'abantu benshi. Nkuko nyene mwabivuze na morgue izohindurwa kugira ngo bubake niniya, ninagera kuri ico kibazo ndaza kwishura capacité ifise uno munsi abishobora kwakira nabo izokwakira ihejeje kubakwa. Cyo kimwe na hajya hari amapano atanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwara y'izuba nayo ne azokwimugwa, nahone naza gushikira ico kibazo ndaza kwishuraho azokwimugwa aja, kuko musanzwe mubizi yuko asanzwe ari no ku kibanza kitari gito. Hazokubakwa nico twita kuko na environnement ntituyibagira n'ama espace vert azojaho, haje hama groupe azosahiriza bashireho na éclairage externe kugira ngo hanze habone. Haruhande rero y'ivyo hari ikintu rero gikomeye ni ama equipement azotangwa, kuko nkuko mubibona muri kino gitabo harimo n'amafoto, murabona vya vyuma byose twara tudafise uhereye ku masikanere n'ibindi, murabona ko bizoba birimwo kandi baramaze gutanga umusho yuko bizova iburaya. Byumvikana yuko hazoba harimo vya vyuma twara tuza kurondera hanze. Nico gituma tuvuga tuti koko uyu mugambi ugiye mu ngiro uzotanga karusho keshi, kuko ingindo zitari nke turabona yuko ibyo twara tuza kurondera hanze bizoba bihari. Ngiye rero ku kibazo ca kabiri, nivyo bavuze bati birakunda kuza bitevye, birashika nko kuri iyi ka y'uno munsi hariho ibintu novuga nka bitatu byatumye biza bitevye. Icambere nuko tumaze kubona yuko nk'iyi akoro yasinywe ata nimero ziriko, byarateye ikibazo kuko twibaza tuti iki kintu kumbura umugambi nuagera kuja mu ngiro ntikizohava gitera ingorane, duhave dusanga na Mizambigere iraburabujwe kubera ata nimero ziriko. Ico rero cyo nticatwaye umwanya muniniya, kuko twavuye twitura abo biraba baratubwira bati ico nta ngorane. Ariko rero ibyatwaye umwanya muniniya nuko iyi nteguro imaze guhera aho yokwizwe hace haba konje gouvernemental kirabanza irarindira, hama inama shikiranganje imaze kuyiga aho yoje no ngaharaba konje parlementaire. Ibyo rero bica bituma rero imisi yikwegura. Ariko rero nkuko mwabivuze ubu butuma mwaduhaye twabufashe nkama yuko ku zindi nteguro tuzofata akanya kakwiye kugira ngo ibintu ntibize biraza bitevye. Ku kibazo kigira gatatu kucerekeye ibi by'ama equipement nibyo nempeje kucishura. Iki kibazo caritondewe neza kuko nk'iyi étude dufise étude de faisabilité yabanje kwiga
la capacité dufise n'ibikoresho tubura n'ibyo tubura en terme y'amasale en terme y'inyubako hama baca bakorera kuri ibyo nyene kugira ngo barabe ingene twoja ku yindi capacité nanabivuze yuko si non seulement capacité yo kwakira abantu mais aussi kuja sur les normes internationales nkuko ibindi bihugu babigezeko ibyo rero murumva yuko bizofasha mu kwakira abagwayi bahora baja hanze cyane cyane bigatuma le score du Burundi en terme de respect des normes internationales dushobora kuduga score na cyane cyane ko hazoba haje inyubako n'ibikoresho bigezweho ku kibazo rero kigira kane mwabajije muti koko k'abagwayi benshi bari mu gihugu hagati ati ntibyari kuja mu ntara hagati canke ati uwo mugambi ntiwo butegura yuko n'igice na kimwe kizoja hagati mu gihugu uyu mugambi byari byiza yuko ushikira bene gihugu bose niwo mwitwarariko wa leta y'u Burundi ko abarundi bose boshikirwa ariko twace dusanga uburyo bidakunda kuko umugambi mbere mu nteguro wararenza aya mahera baduhaye mwabonye ko aba badufasha babiri bazoduha umwe miliyoni 50 uwundi 34 zikasha ziba 84 ariko uyu mugambi wararenza imiliyoni 200 byumvikana yuko rero ubu twabanje gufata igice cy'uburyo bubonetse iki gice rero cy'uburyo bwabonetse kizoca gikorera mu gisagara gusa kuko nahone musanzwe mubizi yuko n'igisagara kiratubikiye abantu batari bake kandi noneho twarabonye yuko naho bitarakunda ngo dushike mu zindi ntara dukoresha ubwo buryo bwa none twarabonye yuko n'abene gihugu barigora bakamanuka byumvikana rero yuko leta y'u Burundi izoguma igira inguvu kugira ngo irondere ubundi buryo kugira ngo nk'iyo shusho nziza y'inyubako n'ibikoresho bigezweho bizoba bibonetse kuri Rwakarede byoshobora bikaja mu zindi ntara uyu rero uwo mwitwarariko tuguma tuwitwararitse kugira ngo kumbure n'abene gihugu tubafunyirize urugendo mugabo murumva yuko uburyo butulimita pour moment kuba turakorera kuri Rwakarede gusa hama ku kindi kibazo bavuze bati mu gukurikirana ibikorwa twabonye ko hazoba comité interministériel de pilotage hazoba na unité de gestion du projet ati ubwo mwaritondeye abantu bazoja muri uwo mugwi kugira ngo koko ibikorwa ntibize bidindire canke ngo kumbure n'amanone ubujegisho azohore atebati hoba hari impinyanyuro impinyanyuro irimwo kuko ubwa mbere hazokwitonderwa neza les profils z'aboja muri komite no muri cyane igikorwa nyamukuru kiri kuri unité de gestion du projet iyi nayo twaraje kumvikana n'abadufasha yuko les profils tuzoba twiyumviriye nabo tuzozibaha nabo bakaziga bakatubwira bati koko abo bantu barakwiye gukurikirana umugambi kuko ikinezereje nuko nkuko nabivuze tugiye kuraba abantu baduhaye ingurane urabona koko ko bifuza iterambere ry'u Burundi kuko bagomba kuduha ibintu birama inyubako n'ibikoresho bimwe n'umuzukuru avutse azobibona aba rero nibo novuga nti tuba twifuza byumvikana rero yuko arinze ashira uburyo mu bintu biboneka abafise n'umugambi wuko abona ibikorwa byarangutse candabyibuka hariho n'abandi bakunda ibikorwa nk'ibyo notamment la coopération japonaise twarigeze kubakira baravuga bati twebwe umugambi dukeneye n'umugambi dukoze gushika naho umujapone aje haciye imyaka 10 ashaka kubona igikorwa carangutse murumva rero yuko hariho abafasha koko baba bifuza yuko bakora ibintu bikomeye ni nabo nyene ukunda gusanga rero bafasha no kugira ngo iyo migambi ije mu ngiro bitagoranye kuko baba bafise
uwo mutima wo gufasha. Impinyanyo rero ya mbere nuko le profil z'abarundi bazoba batowe tuzozibaha aba badufashije bakazemeza. Impinyanyo igira kabiri nuko bemeye kuzoduha umuengineer azoba avuye mu bihugu by'abarabu azoguma aho nyene kugira ngo agende araswiva ibikorwa ingene biriko biragenda. Byumvikana rero yuko iyo ufise umu interlocuteur y'umu partenaire mugumana birumvikana yuko ashaje wa rohore dopo entre l'unité ibiri kurashira mu ngiro iyo projet n'uwo mu partenaire bigaca bituma rero la communication yoroha. Turi tudakekereza rero turibaza yuko izo mpinyanyiro zibiri zizotuma uyu mugambi uja mu ngiro, na cyane cyane ko twebwe abarundi tuwukeneye, kuko nta kintu kibabaje nko kubona n'udufaranga umuntu aba yaronse arinda gufata indege agiye kuyivuza agiye guhiga ibikoresho bigezweho kandi natwe dushobora kubironka. Nico gituma rero twebwe nka leta y'u Burundi tuzoshinga ijisho rikomeye iki gikorwa, mbere tugasaba n'abarundi bose kudufasha kugira ngo twese umuntu azoba aciye hajya kuri Rwakarede azara shiraho ijisho abone ati koko cya gikorwa turindiranye iteka ati cyatangwe canke kiriko kirateba. Gutyo rero twese dufashanye mugabo cyane cyane twebwe muri leta y'u Burundi twaramaze gufata ingingo yuko iki gikorwa tuzogikurikirana kandi ni gikorwa twamaze kwiyemeza. Kuri iki kibazo naco kijanye nuko bafise taux d'intérêt da période de grâce zidasa, nivyo ntitwovuga yuko badugije kuko tugiye kubiraba neza bisa n'ivyegeranye, kuko turabye nko kuri Badeya yatanze imiliyoni 34 z'amadolari ikigira taux d'intérêt ya 2%, période de grâce ikigira 10, muga ugiye gukompara n'iyi Fonds Saoudien de Développement yatanze imiliyoni 50 igira taux d'intérêt de 1%, mugabo période de grâce ikiba 5. Muco mubona neza yuko Fonds Saoudien la période de grâce a été divisée par 2. Mugugiye kuraba neza ucubona yuko na taux d'intérêt yaciba divisée par 2 kuko ni 1% tandis que Badeya nayo ari 2%. Nuva yuko harimwo équilibre kandi noneho ibi turabyishimira kuko murazi yuko nk'aya mahera uyatse banki yo ngaha mu Burundi murazi taux d'intérêt bageze nibaze kwirenza 10%, hari n'abageze muri 14, ariko turonse ideni kuri taux d'intérêt ya 1% kandi bagatanga na période de grâce umwe 5 wundi 10, et surtout ko iyi ngurane ibije gukora ikintu koko abarundi banyotewe. Turabona yuko ari umugambi wo kwishimira. Tugiye kuri iki kibazo rero ca capacité, nivyo nkuko twabivuze uyu mugambi uje kwagura no kumoderniza inyubakwa za Rwakarede. Byukuri umugambi uzudusangana ine capacité yanditswe neza muri iki gitabo dufise ngaha, ariko rero ngarutse kuri cyane kuri capacité yo kwakira abantu turabizi yuko kuri Rwakarede bari bamaze kurengerwa, kuko nka capacité actuelle yo kwakira abantu yari ntoyi. Bafise ibibanza bitarenga nk'ibi dufatiye nko ku bitanda byakira abantu bafise 1200, ubu bafise 500, ubu bari kuri 500. Mugabo umugambi umaze gukunda umaze kuja mu ngiro tuja kuri 1000. Murumva yuko arakarusho kadasanzwe. Tugiye kuri morgue naho, kuri morgue ubu yakira abantu batarenga 30, ariko uyu mugambi umaze kuja mu ngiro tuzoca tugwiza na kabiri baje ku 60. Murumva yuko arakarusho kadasanzwe, mugabo ntibisigura yuko tuzoba duhejeje ingurane zose dufise. Nico gituma navuze nti buryo umugambi wararenza imiliyoni 200, mugabo ubu twabanje kugaruka ku buryo bwabonetse. Nico gituma tuzoba
turagarukiriza ngaha kuri iyo kapasite ibitanda bikava kuri 500 bikaja kuri 1000 desa na morgue yahora yakira abantu 30 ikaja ku bantu 60. Kumbure rero ubundi buryo bubonetse tuzoguma tuduza la capacity. Akandi kabazo kabajijwe kama ekipema nivyo ama ekipema ari kuri Rwakarede amwe arashaje kubera na yakera nivyo bibazo biri nyamukuru amwe arashaje kandi ntakwiye nico gituma ngaha muri umugambi ni composante zibiri zikomeye. Composante ya mbere ni les travaux de génie rural, izo nazo ni zimwe navuga zizokubaka amazu mashasha zikongera zigasubiramwo amazu ahari. Mugabo indi composante igira kabiri ni ya ma ekipema. Izo ekipema rero kandi twese twamaze gufata iryo hangiro yuko atakuhihendera bishoboka, kuko ubu muri iyi etide dufise ngaha harimwo n'amafoto, harimwo na origine ni Europe. Aho rero niho rero dusaba unité de gestion yi projet yuko ata kwihenda bishobora kubamwo, kuko ihangiro dufise nuko ivyuma twanda tuza guhiga hanze tubikeneye kubibona byashitse kuri Rwakarede, kandi noneho nico umugambi uje kudufasha. Iyi nteguro rero twebwe turabona muri leta turemeza yuko ije gufasha abarundi, ije kubafasha kuko ije kwishura ibibazo byibonekeza, ibibazo by'ivyuma tudafise, ibibazo by'inyubakwa zidakwiye zigiye kwaguka hakaja mu mbere na shasha, ibibazo byuko les équipements twari dufise zimwe zishaje dukeneye zigezweho kugira ngo koko n'amahera mva makungu abarundi bahora barinda kurondera baja hanze turabe yuko byogabanuka. Tukavuga tuti rero iyi nteguro ni nzima, niyo gushigikira kuko izozanira akarusho uburundi. Muti rero hari haho bikunda kwibonekeza muri izi nteguro z'ama projet, hakabaho amavena, hakabaho refo additionnel, ati byo babiva kuki, ati twovyirinda gute. Iyo habaye fo additionnel canke financement additionnel canke akaba avena bifise des aspects. Hariho aspect positif, iba aspect positif mu gihe ibikorwa biba byagenze neza hakaza ico twita mise à l'échelle. Ngomba ndabahe nk'akarorero nk'ubu la Banque Mondiale yarakoze umugambi wo gukingira isi ndimwa, aho uwo mugambi bimaze kuboneka yuko aho wakoze byace bifasha kubera inkukura yose yaciye ihagarara. Nk'abo baje bakabona yuko byafashije abantu benshi atankukura yabaye, kandi aho baciye imikobeko haciye harimwa, baci bavuga bati tuguma tuzana ndi mahera kugira ngo ko twari mu ntara zitatu tuje ku zindi ntara nyinshi. Nk'iyo ni mise à l'échelle, ni aspect positif ya financement additionnel. Mugabo ntitwokwibagira yuko hasha kuba hariho meme aspect negatif ishobora kuba mu gihe abantu baba babiharuye nabi. Ibyo vyama vyabaye ugasanga les projets ziratanguye, abagize les études batari bafise la capacité requise, ugasanga ibintu babiharuye nabi, ugasanga barasuzestimye amahera. Reka ndabe nk'akarorero, hari nk'umugambi wa Banque Mondiale uri kurubaka po Kavimvira izohuza Uburundi na RDC mu Cibitoke. Nk'ubu amayetidi yatweretse yuko barasuzestimye gushika naho amahera yatiza kuyongerako ari odera ya marge acceptable ijya tuzi ya 20%. Ibyo rero byabaye ngombwa yuko dusubiramo amayetide gushika naho amahera yahatswe kwigwiza na kabiri. Byumvikana rero yuko kugira ngo habe amavena canke refo additionnel biba bivanye n'ingene bagize amayetide ugasanga bagize nabi. Ariko rero naho ntitwokwiyobagiza yuko hashaka kubaho n'abantu bashaka kuba bakoze nabi, ugasanga kumbure ibiciro batanze bitari ibyo, bigatuma rero umugambi udashika
kwihangiro hatabonetse ayandi mahera. Aho rero novuga nti kuri iki gikorwa turizera yuko bitazoshika kuko ubwa mbere iyi etide yagizwe n'abahinga ndabona ni igikorwa cyakozwe na mezo yo muri Kuwait ifatikaje n'iyindi sosiyete yo ngaha mu Burundi bavuye ko bafise ubuhinga bukomeye twizere ko babiharuye neza kandi noneho n'uwo muhinga w'umuengineer azoba yavuye mu bihugu by'Abarabu azodufasha kubikurikirana nawene twizere yuko azogira icyo afashije. Ariko rero murazi yuko dukorera dans environnement change surtout ibiciro mpuzamakungu birakunda guhindagurika. Nivyo byose rero nabonye harimo impinyanyuro ikomeye, hariho le budget qu'on a prévu ku kintu bita non affecté. Nuvuye ko n'amahera bategekanije y'intega bizoza ashobora gufasha kugira ngo ashobore gufeza face au fluctuation. Turizera yuko kuri umugambi uzogenda neza. Muti rero none ko abadufashe bakunda gucisha amahera bayazanye mu gihugu ati tukaca turondera unité de mise en œuvre abakora amasoko ati none abo baduha uburyo ntitwobareka bakabikora hama bakadushikiriza ibikorwa byaheze. Ico nico n'icyumviro ciza gose twese turacifuza, ariko twaciye dusanga kenshi na kenshi bidakunda kuko le financier la banque wewe avuga ati jewe mon rôle niyo kumeta à votre disposition uburyo amafaranga ati namwe rero muca murondera ababikora. Donc rero novuga nti nuko rero le monde igabuye, hari le monde financier, hari le monde technique. Bavuga bati kumbure twebwe turi spécialisé dans les questions financières mugabo ntituri spécialisé dans les questions techniques zo kubaka les équipements. Nico gituma rero baca baduha uburyo baca bumvikana na leta y'u Burundi bagashiraho rero une équipe technique kugira ngo bashobore koko gushira hamwe les expertises kugira ngo bakore iki gikorwa. N'ahandi ho twese twifuza yuko pour éviter ama spéculation canke ubumenyi buke bw'abana bariya twifuza yuko abaduha amahera badufasha kubishira mu ngiro mugabo nabo baca batubwira ati iyo expertise ntayo dufise. Ariko rero ico batwemerera muri iyi projet baratwemerera kuduha umu engineer afise experience nini azodufasha kugira ngo afashe l'unité de projet l'unité de mise en œuvre du projet, afashe le comité de pilotage gushira mu ngiro neza uwo mugambi. Turizera rero yuko izo mpinyanyo rero zabaye, turizera yuko uyu mugambi turindiranye igishika uzoja mu ngiro neza kandi atashononekaye. Murakoze. Murakoze muwa mushikiranganje mugaha ibibazo mutishuye hariho yacishuye ikiwa yacishuye. Murakoze mwuha kumpa uyu mwanya kandi twabaje tutubega ibituhatifya biraja mu ngiro canke ntibiba. Murakoze. Umubahwa ikiya ca kabiri naco nyene menga mwagisimvye angene ngira ngo yocibutsa muracibutsa. Murakoze mubahwa nari nabajije yuko hajya kuri wa Karede yuko bafise ikibanza bazokwimuriramwo zijya pano photovoltaique kuko mbona zatwaye ikibanza kinini kumbure bivanye n'inyishu yatanze. Hari ikintu caciye kintera amakenga mbona canzanye ku kibazo yavuze yuko amahera bari bategekanye ubwa mbere yari menshi mugabo habonetse makeya. Gaca nibaza none iyi ni phase ya mbere hazobaho iyindi phase kuko ngiye no kuraba muri les travaux de génie civil ndabona yuko hazoba kuba demolition ya morgue yonyene mugabo ugiye muri zijya nzu za Roi Karede hariho izindi nzu karema rehabilitation itokunda
zizotezwa kuba demori usanga imigaga ari mininiya nibaza yuko vyogorana yuko bazireyabilita kumbure nazo nyene nibaza yuko kugira ngo hashobore kuba iyindi nyubako zotezwa kuba demori naho niho nagomba kubaza yuko ivyo navyo bitegekanijwe murakoze mwoho hacegera cambere murakoze bagomba dusaba umwe mushikiranganje yishure kuri ibyo bibazo kumbure ngira nti yari yavyanditse katubaha akanya ko kuvyishura murakoze murakoze rwose kunsubiza kano karyo nongera ndabashimira kuri utwo tubazo munyibukije ikijanye n'aya ma ratification yamaba muti mbe imigambi iraja mu ngiro koko kuko burya iyo umupartenere arinze asaba instrument juridique nuko bashaka yuko umugambi we uja mu ngiro kuko mu migambi yose tubona tuzana ngaha yose iraja mu ngiro mugabo hasigaye ikibazo kivuga kiti none ko yagiye mu ngiro yose yarakunze icambere twokwishura nuko ubwa mbere imigambi yose yaragiye mu ngiro ariko rero igenda mu ngiro kuri ritme zidasa bivanye n'ibibazo imwe yose igenda irahura hariho izinyaruka la mise en œuvre inyaruka hariho n'izindi bigenda birateba buke bivaye ku bibazo ibi na biriya ni nk'akarorero nk'iyo nari ndababwiye ico gikorwa ca banki mondiale kirubaka iyo poka vimvira nk'iyo lo projet yatsa kuba yaheze muga kubera basuzestimye ibikorwa twabaye obligé yo gusaba prolongation ibyo rero navyo ne biraja muri mise en œuvre de projet novuga rero mu majambo make nti ibikorwa biraja mu ngiro mugabo bigenda mu ngiro à des rythmes ziri varié suivant le contexte n'ibibazo projet imwe yagiye irahura hama icerekeye amapano solaire nivyo murabona ko kuri rwakarede yokifye ne grande partie hajya rero kya kibanza rero murabona ko atari gito nico gituma haca hafata ingingo yuko zizokwimugwa kandi mu nteguro zizokwimurirwa ku nzu hejuru hariho inzu zizokubakwa en etage bitegekanijwe yuko ajya amapano solaire yose azocaja hejuru gutyo unganye de l'espace kandi noneho na l'interface avec le soleil izoca yiyongera aho rero turabona yuko iyo nteguro ari nziza kuko bizotuma ikibanza gica caguka hajya zari ziri hashobore gukoreshwa ibindi hama mwavuze muti ku nyubako biraboneka yuko nk'izase imigaga izishaje nibyo twabivuze tuti ubu dushaka yuko inyubakwa yo kuri rwakarede ija kuri les normes internationales vyumvikana yuko vyizwe neza izitegeza kubomogwa zose zizobomogwa kugira ngo hasubire kubakwa nshasha kuko byaribonekeje yuko inyubako za mbere zitari zakoreye neza kuri étude du sol yuko rosori iri arigire vyumvikana yuko n'amafondation ari asana ari hejuru ku metero ko bavuga yuko yoba ari ku metero n'inusu mugabo urumva iyo ntikwiye vyumvikana yuko ntiwoza gusanura ikintu inzu idafise fondation yahereye kuri la terre iri stable vyumvikana yuko ikimuvuze gikomeye yuko hari inyubakwa zizoba ngombwa yuko zibomoka nico nagomba kongera ko murakoze cyane mubaha mushikiranganje kuri izo nyishu muhejeje gutanga kuri icyo kijanye n'ibikoresho byo kwa muganga les équipements médicaux mwatubwiye yuko mu by'ukuri mwavyitondeye kandi mwatohoje igituma twabajije kiya kibazo nuko turiho turaraba nk'ibitaro byinshi uraba mugiye nko ku mpanda mukaraba scanner ingene yapfuye mukagenda n'ahandi ugasanga ibyo byuma bisuzuma indwara zitandukanye ugasanga byarahagaze ahubwo twagomba tubatume ku mushikiranganje mugenzawe twari twageze bukimubwira ko abahinga bahari igihe ivyo vyuma bigize ingorane nta bahinga bo kubisanura baboneka
naho hoba hapfuye akantu gatoya bica bija ngaho ugasanga ibitaro biriko birahomba ugasanga abenegihugu bariko barahomba. Muzotubarize umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyigisho ko aho bagejeje gushinga ibisata vyotanga inyigisho zijanye n'ubuhinga bwo gushobora gusanura bene ivyo bikoresho nka kurya nk'amazi usanga ari umuplombier ugasanga nk'umuyaga nkuba haboneka umu electricien kaca arepara nk'imodoka usanga abamekanisye baravyiga. Nico twashaka kumenya ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo inyigisho ko buriko burategura abahinga bazoza barakurikirana bakongera basanura ivyo bikoresho byo kwa muganga namwe burya ari ibikoresho vy'ingirakamaro ku bene gihugu aho kwirirwa turaja hanze kuja kubirondera kandi natwe ngaha anye dufise abana canke boshobora kuvyiga bagashobora kubimenya bakabikurikirana. Murakoze. Twagomba rero sinzi ko ico muvyishurako. Twaguma tubashimire kuri iyo ntererano muduhaye kuko natwebwe twari twaciyumvire ko turavuga tuti ko inyubako nshasha zigiye kubakwa n'izizosanurwa zizojamwo ibikoresho vya none. Birumvikana yuko kurya nyene igihugu kirungika abaza kwiga kunonosora ubuhinga buhanitse mu buvuzi, birumvikana yuko haza kuba hindi equipe nayo iteza kwiga la maintenance. Nico gituma rero muri projet byaratekanijwe yuko hazobaho formation ya equipe izo bijejwe la maintenance kuko n'uburyo busanzwe bwaratekanijwe kuko ndabizi yuko umushikiranganje mu byo harimo indero yaramaze kutubwira yuko afise amaburuse atari make ya formation. Ico rero cyo kushiramwo abazokurikirana izo ekipema ico nibaza yuko ari ngombwa kandi noneho natwebwe murazi yuko hariho ugufashanya twese ico tuzokimwibutsa ko izi ekipema zikwiye kuzoshika mu Burundi, ekipe nayo izogira maintenance nayo yavuye kwiga kugira ngo ishobore kuzifata neza. Murakoze. Murakoze cyane mu mushikiranganje. Reka tuje ku gice kigira kabiri dusabe umwubahwa icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka atubwire kujanye na kohum akanya nakiwa mwubahwa icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama. Murakoze mwubahwa icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka. Koromu y'abitavye irakwiye, abakenguzamateka 30 bitavye, akaba n'abandi 8 batumye. Duhereye kuri nyeniteka asanzwe ari mu rugendo rw'akazi, yasavye yuko mwebwe nyene muhagarariye bino bikorwa mu mubera mu kibanza. Uwa kabiri ni honorable Ndayishimiye Renilde, muzi yuko akitswe n'amagara, yatowe mu ntara ya Bujumbura. Yasavye yuko honorable Nizigimana Benoit mubera mu kibanza. Uwa gatatu ni honorable Nibitanga Ndutura, yatowe mu ntara ya Rumonge ari mu rugendo rw'akazi. Yasavye yuko honorable Nduwabike Aroni mubera mu kibanza. Uwa kane ni honorable Girukwishaka Victor, yatowe mu ntara ya Muramvya ari mu rugendo rw'akazi nawe. Yasavye yuko honorable Fabien hari amategeko yomubera mu kibanza. Uwa gatanu ni honorable Nshimirimana Siriake, yatowe mu ntara ya Ruyigi ari mu bindi bikorwa vy'igihugu nawe nyene. Yasavye yuko honorable Njiji Desire yomubera mu kibanza. Honorable Ndiho Kubwayo Pacifique, yatowe mu ntara ya Muyinga nawe nyene ari mu bindi bikorwa. Yasavye yuko honorable Dukundane Karine Berize yomubera mu kibanza. Honorable Barutwanayo Jean Bosco, yatowe mu ntara ya Bururi nawe nyene mu bindi bikorwa. Yasavye yuko honorable Bisabwimana Antoine yomubera mu kibanza. Na honorable Ntibagirirwa Imerde nawe nyene amazi imisi akitswe n'amagara, yatowe mu ntara ya Muramvya. Yasavye yuko
honorable Nzeyimana Rose yamubera mu kibanza. Mwubahwa cegera ca mbere, umugwi wakoranye waserukiye leta nta amandema bashoboye gutora, nibaza yuko ngira urongoye umugwi yoca akora ibikurikira. Murakoze. Murakoze cyane. Nakanya k'umukuru w'umugwi atubwire icyo asaba abubahwa bakenguza amateka. Ego murakoze kunyongera akanya mu wacegera cyane. Honorable Karine. Nyenite kadeze vice president hariho uwo mwibagiye. Honorable Gasunzu. Honorable Gasunzu ariko araza. Okay. Ego murakoze mu bacegera cyambere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka kunyongera akanya duhejeje kuvugana na nyakubahwa mushikiranganje kwino projet de loi turaheje turatira conclusion ariyo yiyi. Le financement du projet de réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires du centre hospitalo-universitaire de Kamenge va contribuer à renforcer le système sanitaire par l'augmentation de l'offre et de l'amélioration de la qualité des soins de santé pour la population, en augmentant la capacité d'accueil par la formation des cadres dans le domaine de la santé, en assurant l'accessibilité et la proximité d'une manière générale à résoudre les besoins du pays en matière de santé. Pour toutes ces raisons, la commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture, qui fait d'abord sien les amendements formulés par l'Assemblée nationale, demande à l'Assemblée plénière du Sénat d'adopter le présent projet de loi tel que présenté. Je vous remercie. Murakoze mwumvise icyo umugwi udusaba. Integuro y'ibwirizwa yemejwe n'abakenguza amateka 38. Murakoze. Twagomba dufate akanya ko kurabira hamwe kandi integuro y'ibwirizwa igira kabiri, ariko nkuko twari twabikoze nyakubahwa mushikiranganje yadusiguriye hamwe imvo n'ivano y'iyi nteguro y'ibwirizwa ndetse n'ibibazo ahanini umugwi wakoranye n'umushikiranganje wateguye. Nabonye ko byinshi yagiye aravyishura, hoba harimo nk'ikibazo kimwe gusa. Twagomba rero duce duha akanya umukuru w'umugwi ace atugira ku muriri tubwire ibibazo byaba bisigaye bitaronse nyinshi. Akanya nakiwanyu. Murakoze. Murakoze kunyongera akanya kandi mwo hacegera cyambere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka kugira ngire ico mvuze ngene twakoranye nyakubahwa mushikiranganje kwino projet ijanye na financement du projet izofinanswa na Fonds saoudien pour le développement, kandi nongere ndabasabe ndabivuge mu rurimi twabiteguyemo. Rapport d'analyse par la commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt numéro 15/812 entre la République du Burundi et le Fonds saoudien de développement relatif au financement du projet de réhabilitation et équipement du centre hospitalo-universitaire de Kamenge, signé à Aïd en Arabie Saoudite le 9 novembre 2023. Il y a introduction. En date du 22 avril 2024, les sénateurs membres de la commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture se sont réunis pour analyser le projet de loi susmentionné. La séance a été marquée par la présence du ministre ayant l'agriculture et l'environnement dans ses attributions, qui avait représenté le gouvernement pour pouvoir éclairer les sénateurs membres de la commission saisis au fond sur l'un ou l'autre point qui fait objet de l'interrogation. Lors de l'analyse du projet de loi, les documents suivants ont été utilisés. On a utilisé la Constitution de la République du Burundi, l'accord de prêt entre la République du Burundi et le Fonds saoudien de développement,
le projet de loi de ratification sous sa version du gouvernement et son exposé des motifs, le projet de loi de ratification tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Et le projet comprend les points ci-après. Il y a l'introduction, l'intérêt de l'accord, le contenu de l'accord, les questions posées aux représentants du gouvernement ainsi que les réponses données, ainsi que la conclusion. Le projet de loi, le contenu de l'accord, byavuzwe na nyakubahwa ntumwa ya leta. Munyemerere rero nshenja ku bibazo, kumbure ibibazo byinshi byagiye birabazwa mu bwa mbere. Kumbure ikibazo ca mbere kivuga ko le projet de réhabilitation et équipement du centre hospitalier universitaire de Kamenge est financé par des bailleurs différents, nico menga kitashoboye kubazwa. Aho twavuze tuti, Monsieur le ministre, voudriez-vous nous décrire la part de chaque bailleur dans l'exécution de ce projet? Iyo ni petita. Aho baciye bishura bavuga bati, le Fonds saoudien de développement a accepté de donner un prêt de 50 millions de dollars américains et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, va donner 34 millions de dollars américains. Dans le document de d'accord de financement, on montre clairement la part de chaque bailleur dans les travaux de génie civil, équipements médicaux et mobilier médical et non médical, à l'appui de l'unité d'exécution du projet et autres. À titre d'exemple, on a montré pour les travaux de génie civil, la BADEA apportera 37,04%, tandis que le Fonds saoudien de développement portera 62,96% du budget nécessaire. De plus, le coordinateur de l'unité exécutive du projet en Burundi sera assisté par un expert arabe ayant au moins 15 ans d'expérience confirmée dans les projets similaires. Petit B, qu'envisagez-vous faire au cas où l'un des bailleurs se désisterait? Comme réponse, les deux institutions financent les différents projets ensemble et d'ailleurs, l'une et l'autre a accepté de financer ce projet à condition qu'il y ait justement la volonté de l'autre pour financer. Si les d'entre eux allaient refuser d'accorder le financement, même l'autre n'allait pas accepter. Autrement dit, c'est un projet porté par les deux institutions et nous espérons qu'elle ne va pas se désister. Il s'agit d'un modèle habituel utilisé même pour les autres bailleurs. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, nous avons par exemple le projet Twigeneza cofinancé par le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Agence française de développement. Pour ce projet relatif au choc, au cas où l'un des bailleurs se désisterait, qui serait une situation extrême, on fera un réajustement des activités prévues pour les adapter au budget disponible tout en cherchant un autre partenaire. Hariho n'ikindi kigira kabiri gishobora kuba kitishuwe. Ubwa mbere twavuze tuti dans la description du projet au point en rapport avec les travaux civils en annexe, il est évoqué la construction d'un nouveau bâtiment à 4 étages comprenant 3 blocs sur une superficie de 31 395 m² dans l'accord entre le Burundi et la BADEA, tandis que celui entre le Burundi et le Fonds saoudien pour le développement évoque la construction d'un bâtiment de 3 étages sur une superficie de 7000 m². Monsieur le ministre, pourriez-vous nous expliquer les raisons de ces discordances liées au nombre de niveaux et de superficie sur laquelle sera érigé ce bâtiment? Réponse: selon les études faites, qui est les études de faisabilité, le nouveau bâtiment à construire sera un bâtiment de 4 étages sur une superficie de 31 395 m².
une superficie de 7 000 mètres carrés évoque sur le Fonds saoudien pour le développement est une erreur car cette superficie est dans ce niveau de rez-de-chaussée de ce même bâtiment. Ikibazo kigira gatatu cari cabajijwe n'umubahwa Fabien kijanye n'amafisire yaje précocement bwa mbere bacubaka hôpital wa Karede. Nibaza yuko ntokirirwa ndagisubiramo kivuga ko caba umushikiranganji asanzwe yacishuye neza. Murakoze cyane mwubahwa kuri icyo bibazo kandi mwasubiye kwegeranya. Reka nimba hariho uwundi mwubahwa bafise ikibazo atabaye yashoboye kwishura ku ntego y'ibwirizwa ya mbere canke hewa afise intererano kanakanya kiwanye. Ndabona umwubahwa François arafise interera ku ino ntego y'ibwirizwa ko hacegera cyambere cy'umukuru w'inama nkinguzamateka. Mbona imvano yavugiye hamwe muri amantu zabiri muri ama ratification abiri yavuze ko bipfuza ko tworonka inyubako n'umuzukura zose azobona. Je rero nariko ndibaza muri yavuze ko afise igitabo kirimwo étude de faisabilité, nagenda mubaze iyo nyubako abagiye kubaka igihe izomara. Hama rero je nariko ndibaza imisi yose yo baje ngaha abashikiranganje burya nta numwe aravuga mu byo bazokora ko bizogenda nabi. Baravuga bati bizogenda gutya na gutya mugabo ugasanga byagenze nabi. Je ico nosaba gusa nuko mu byo bakora boshamo transparence n'ahandi hoho usanga n'imigambi yavuze ya kumbure ciki hagati naho nyene mu kuyisigura bayisigura gutyo. Rero byiza nuko hojamwo transparence. Hamwe ariko ndabaza mbe muri ibi by'inyubako mu bahinga b'inyubako sindabizi. Iyo umuntu ariko arubaka inzu nk'iyi ifise ampleur nk'iyo nta hantu boza agasinya ati iyi nzu ni tamara imyaka 70 jeno bihanirwa. N'ahandi hoho umuntu ashobora kubaka akavuga ati dandiza inzu abandi bateye imbere bubaka kugira ivyo twifuza ko umuzukura azoyibona. Mugaye ni wacu dandiza ikigenda meme senka. Rero harakenewaho boza barasinya bakanarahira bati jewe ndiyemeje iki niki nikitashikira imyaka nzore parale dommage. Niho twokora dutekanye n'ayandi kwiruka ku muntu muraba ngo iki ega nabo bahinga bazova hanze n'abantu ashobora kuvyonona. Yego je nashimye umushikanganje nicipfuza kandi twese nivyo dushaka mugabe gushika kuri tere nibindi. Rero naho boza barasinyisha umuntu ati ndiyemeje cyo mangaje afere sosi n'ivyapfa nzobisubiramwo nico interero yanje. Murakoze mwubahwa. Murakoze cyane. Ndabona umwubahwa wanje barekaniye Space Caritas arafise cyaterera canka abaza kanya nakiwanya. Murakoze mwubahwa kunyongira umwanya. Nagomba gushikira honorable François. Be kubera ibintu dukora tudashishigisha ama assurance. Jene ko niyumvira nkuko leta y'u Burundi yateye intambwe kagira assurance de véhicule nako kiraza mafu zavunga abantu bakaca bikagenda uko. Nibaze ko muri aya ibi dukora boza baragira amantu z'ama assurance ya construction des bâtiments kugira ngo basibikinge kuko urabona iyo duhomba twese kandi igihugu gahomba. Rero hariho nka assurance yashoboye gufata iyo assurance uko bimeze nabi ntibatakaye ariko tuza tukagira ikindi kintu dusigaranye. Naho nagomba gushikira kuko birababaje kumva ngo umuyapani yaremeye kuzoza gukora ibintu bizomara nk'imyaka 10 ni mike cyane kuko nari mu infrastructure yacu na maradiza kiko arubakwa ariko hariho ni banque koswe cyangwa aba assurance des activités igihe batabakora bikora assurance yo bandanye kwirubaka twagira ama bâtiment akomeye cyane. Nico nako ndiyumva kugira ngo dushikire icyumviro cy'umwoha yashikirije kugira ngo tangwe twiyambike nukuri iteka kuko naho bavuga ngo mbega hamwe umwe yoyaza agasubiza inyuma niyo transparence de la gestion umwe avuga ati uwa mbere yatanze ntiyakoze ivyo yakoze naje ubundi akacahesha
rero igihe hoba hariyo niyo assurance iheze ikanafasha na guverinoma ikavuga ati ivyo niyemeje nane itariko biragenda neza gutyo bigaheza bigakorwa neza. Murakoze mwubaha. murakoze cyane. Ego. murakoze mwubaha cegera ca mbere kumakanya naje nagire ngire reaction kwico ca assurance bariko baravuga. Burya birakwiye yuko amazu yose yoba asire. Turiko tubibona ubu kubera nk'ubu hateye ijya catastrophe ibujumbura amazu menshi ariko aratwagwa n'umuzurira. Mu bindi bihugu ni obligatoire kuja muri assurance ukasirisha inzu. Mugabo twebwe tubifata nk'uko umengo baba bakunyaza amahera, mugabo samara baba gutwaye kuko iyo ugize ikibazo niho ubona yuko assurance yari ikenewe. Ahubwo nibaza yuko byari bikwiye yuko tuzoraba itegeko bijanye n'ivy'ama assurance tukazoraba tukazobisubiramwo kikaba obligatoire ku nzu zose zubakwa, ku buryo umuntu ataronka titre atamaze gushira inzu yiwe muri assurance. Dukontrenya abantu kugira ngo protection y'ibintu vyacu ibe efficace. Murakoze. Nibaza yuko twozoraba itegeko ribiraba tukazosaba umushikiranganje biraba kazorizana tukarisubiramo. murakoze cyane. Nibaza ko ngira baraza kutubwira ibijyanye n'amassurance ko zijya nk'irya nyubakwa za leta cyane cyane nk'ibyo bitaro ko bitari assuré. Ngarutse ku kibazo cy'umwubahwa François, mu by'ukuri ibyo yari ko aravuga birumvikana ati mbega twege nijyari two kuyambika umutamana aho usanga inyubakwa imaze imyaka 10 ikasangira bomotse cyane ni muri ijya ntumbe na nabajijemo kijya kibazo nabajije nti mbega nta kuntu bo negosia ibikorwa aho kusaba amafaranga yo kubaka. Inyishu mwaduhaye nyakwa mushikiranganje numvise umenga ntiyanyuze neza kuko nka banke naho yovuga ati twe nidutanga ntituvugana kumbure n'abashyira mu ngiro ibyo bikorwa. Nibaza yuko bishoboka ko ntuzeye leta canke ubushikiranganje kanaka bugiye ku negosia nk'izo financement canke izo accord dodo canke accord d'opre ba negosie isoko abantu bazohabwa amasoko, banke aguhereza amafaranga bagashikira mu bushikiranganje canke ahantu kanaka acashikira kuri uwo muntu azokora ibyo bikorwa zo bishyira mu ngiro, kuko igihe byoba nabi niwe bibazwa. Twege twakira ibikorwa gusa tukabibaza umuntu yashikirije ibikorwa. Sinzi ko mu ntahura numva umenga nka kiya kiraro kikavimvira mwe ariko muravuga twe tugara tubona abatwubakiye ikiraro badushikirije ikiraro habaye amasezerano tukaza kwakira ibikorwa byuzuye gusa. Nico nashaka ko muduha ku muco yakwa mushikiranganje. Murashobora gufata kanya mukishura kuri ayo makengano no kuri ibyo bibazo tuje kubashikiriza. Murakoze kusura kuduha akaryo ku kibazo cyabajijwe cyo kumakenga ko hari ibikorwa bimaze gukorwa tugasanga byakozwe nabi. Muti amakenga ariho no kuri iki gikorwa ko kuzobikora neza ati mbe nta kuntu abazobikora borahizwa bakiyemeza. Ico ni cyumbiro ciza gose kuko nkuko mubizi hariho hamwe ibikorwa koko vyibonekeje yuko ababikoze batari bafise umutima gukunda igihugu. Ibyo turabibona hamwe ku mabarabara, tukabibona na twebwe iwacu ku ngomero, kandi ibyo birababaje. Ariko rero ikibazo cyari kihari ubu nico kumenya kiti mbe uno musi twohinyanyura gute, kuko murabona nkuko nabivuze izi nyubako aya maekipema azoza muri Rwakarede murabona yuko abarundi twese tubirindiranye igishika, kuko turazi
ico byoturuhurira. Nico gituma iki cyumviro tugishigikiye ko l'unité de gestion du projet yari ikwiye kuzorahizwa ikiyemeza yuko igiye kudushikiriza inyubako zimeze neza kandi zikwije byangombwa, gutyo kumbure n'abantu bakaronka aho bafatira kugira ngo hamwe vyibonekeje yuko abantu bananiwe bahanwe bigira akamaro, kuko ibyo byofasha no mu yindi migambi gushika naho umuntu azoba ariko arakora umugambi wa leta azovuga ati koko nkawukora nabi birankurikira. Ako kantu rero k'impinyanyuro nibaza yuko ari akantu gakomeye twakanditse kandi tuzogashikiriza abajejwe bino bikorwa kugira ngo koko uyu mugwi uzokora ibi bikorwa uze urahire ufate dezangagema basinye bavuga bati twebwe izi nyubaka turemeje yuko tuzozibaha zikwije ibyangombwa kugira ngo nejo tukabona byagenze ko none ntihabaho de garanti zirabaho kuko imbere ko isoko itangwa imbere ko atangura ibikorwa baratanga garanti de bonne execution. Mugabo iyo garanti naho isigarana utaronse ibikorwa uba wasavye naho ntibitomoye. Nico gituma twavuga tuti en plus iyo garanti dukeneye ko n'uwo mugwi rero ufata dezangagema, kuko garanti kenshi murazi yuko garanti de bonne execution bavuga yuko plafond nimba nibuka neza umenga ni 10%, murumva ko abara amahera make. So n'est pas la valeur de travaux uba wahaye umuntu. Byumvikana yuko akote y'iyo garanti de bonne execution hamwe hoja ko iyindi engagement ya unité, ndumva yuko ico kintu cyofasha na cyane cyane ko boca bakora ibyo bikorwa babona yuko bafise engagement bamaze gusinyira. Ico rero turashimye intererano kandi ico tuzogikorerako. Kucerekeye hano babaje bati none mbizo nyubakwa zizohera ryari. Ndiko ndaraba rero nko kuri iyi Fort Saoudien ndabona yuko clôture iri prévu le 30 juin 2030. Iyi Badeya nayo clôture prévu le 30 juin 2028. Autrement dit, en 2028 ibikorwa byose d'ailleurs avant kuko clôture iba après, kuko clôture bizana nabijya by'amaudite gusuzuma ko babikoze neza mugo ibikorwa biba byaheze ava. No kuva yuko au plus tard en 2028 muri juin ibikorwa byose financé par la Badeya bitiza kuba byaheze. Hama au plus tard le 30 juin 2030 ibikorwa byose biri financé par le Fort Saoudien bitiza kuba byaheze. Mvuze au plus tard so kuba yuko bizohera en 2030 kuko hariho igikorwa cyo gukrotira les engagements, hariho n'igikorwa cyo gukrotira le projet. Keshi rero guheza ibikorwa biba avant mbere besha ari gihe biha imyaka 2 canke umwaka umwe kugira ngo bakrotire le projet. Turemeza rero yuko mu nteguro uko byategekanijwe ibikorwa bya nyuma bizoteza kuba byaheze mu gihe kitarenga muri juin 2030. Dushikirije n'indi nterano ikomeye yuko nk'izi nyubako koko turindiranye igishika zateza kuba zifise assurance. Niyi ni interano nziza gose kuko murabona n'igisagara kiri vulnerable au changement climatique, aho umuzurira guma wibonekeza amazi yatanganika kaguma duga. Kiretse n'ibyo murabona yuko no mu misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura abantu batangwe kuyubaka ko ku rugero novuga kuri ritme iteye ubwoba. Byumvikana yuko dutiza gukinga haruhande rero izo nguvu zo gukingira ibidukikije. Turabona yuko n'inyubako turinze dushirako uburyo bungana gutya yuko tiza kuba zifise assurance. Iyi nterano rero twayanditse neza, turizera yuko
izokorerwako kugira ngo koko izi nyubako n'izi ekipema, kuko izi ekipema zizoba zizimbye gose. Nabonye muri étude de faisabilité harimo amascanner, harimo n'ibindi byose, byo bikoresho byose nka byinshi twatuza kurondera hanze birimwo, byumvikana neza yuko nk'aho hantu koko n'ahantu ho gukingirwa, kiretse umutekano wo kubikingira na assurance kugira ngo hamwe hagize kigira ingorane gishobore gusubirizwa atangorana. Hanini rero no kubashimira kubera ni interano muri kumuraduha, kandi izi interano ziratuma umugambi tuzowushirako amabarize kugira ngo koko abarundi bose baze bishimire igikorwa kizoba cavuye muri uwo mugambi. Murakoze. Murakoze cyane mwubaha mushikiranganje kuri izo nyishu muhejeje gutanga kujyanye n'igikorwa gikurikira. Nta cyahindutse korumni yayindi. Reka dusabe umukuru w'umugwi adusomere conclusion. Ego murakoze gusubira ku makanya mu wacegera cambere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. No ngaha duhejeje gukorana nyakubahwa mushikiranganje twarahejeje turagira conclusion na ivuga gukurikira. Le financement du projet de réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires du centre hospitalo-universitaire de Kamenge va contribuer à renforcer le système sanitaire par l'augmentation de l'offre et l'amélioration de la qualité des soins de santé pour la population, en augmentant la capacité d'accueil par la formation des cadres dans le domaine de la santé et en assurant son accessibilité, mais aussi sa proximité de manière à satisfaire les besoins du pays en matière de santé. Pour toutes ces raisons, la commission permanente chargée des questions sociales, de la jeunesse, des sports et de la culture, qui fait d'abord sien les amendements formulés par l'Assemblée nationale, demande à l'Assemblée plénière du Sénat d'adopter le présent projet de loi tel que présenté. Murakoze cyane. Koromo yahindutse gato, uwo twari turindiriye yashitse, ngira ngo ababijeje bacayibona. Rero ico ni gisabo c'umukuru w'umugwi nabo bakoranye kugira ngo ico badusabye no kwemeza ino nteguro y'ibwirizwa. Integuro y'ibwirizwa yemejwe 100% n'abakenguzamateka 39. Murakoze. Twagomba dufata akanya dushimire umwubaha mushikiranganje yarungitswe na leta y'u Burundi kuri zino nteguro z'amabwirizwa abiri duheje kwemeza muri kano kanya. Twagomba tumushimire ingene yabanye natwe, akanya twamaranye, ku nyishu mwatanze ku bibazo mwagiye murabazwa n'abubahwa. Tikizera ko intererano n'ibibazo mwabajijwe mwabifashe nka nkama kugira ngo muze mubishikirize abo vyega. Kubitwerekeye natwe tuca dukora ibikorwa bikurikira, aho twagomba mbere dusabe ababijejwe. Murabona ko la date limite de mise en vigueur du projet iri limite gushika le 30 avril. Twagomba ko boca binyarutsa kugira ngo natwe ice dushobora kubirungika mu nama nshingamateka kugira ngo nabo bace bakora ibikorwa bukurikira. Twagomba rero dufata akanya ko kubashimira, twongera tubaragiza Imana kugira ngo ize kubashikane amahoro mu mayira aho muza kuca hose, hakubure mushika amahoro. Tusabe abajejwe guherekeza abashitsi baduherekereze. Murakoze. Bubahwa abakenguzamateka, imbere yuko tuja
ku gikorwa gikurikira reka tubane tugorora imitsi gatoya iminota 3